ndamutse sanze muni atari umwana wanje uzokwemanga gutuma muni amfata nka papa wiwe Eko. icya kabiri biramutse bishitse ukumva jewe fise uwundi mwana navyaye hanze uwo vyifatamwo gute Byabe. Okay. Je pense que ntawe dufate rero arahari nico kibazo ndiko ndakubaza ugomba ninasanga hari ucyo bivugisha ngo oya bereka ndakubwira ikintu kimwe Isaac TV ho kumbuye brema ariko turakumburana tukagaruka tugasubira tukayagana bien je nitwa Isaac Classic ndi kumwe n'aba artists uno mushatse dutangura n'aba artists biwacu bamaze imisi banyidogera abantu benshi matizake system domaine ya cinematography warayihevye abantu ba cinema warabahevye sinzi impamvu wabaye mu bindi sinzi wiyumvire abuvugisha wivugirishije abanye izindi impano ariko cinema warazitaye sinzi ico wazitayereye ariko jewe abantu bose nabi wanje ndi kumwe na STONE Na CYCY aba ni bamwe mu shaka mubabona mengana abantu nyene bwagurutse bikundira kwiryohera ariko for real barimwe impano zidasavye barimwo inyigisho nyinshi jewe iyo nkoresha ibiganiro abantu murabizi mbashaka kwanza tuyage twisanzure dutere story ariko indani harimo n'impanuro tuba dushibashakamwe ikibarimwe indani burya hari ikintu kiba kiri mu bantu burya mutamenya reka mpere kwa STONE mpere kwa CYCY wherever yego icyo ngeze kiraduga ariyo nyine nyine ndagerageza wherever ni bisigura ariyo hose utangurira ino nyine ariyo hose voilà Irari. baratanguye okay CYCY reka mperi wawe ko mushingana yavuze ati mperi wawe kwanza by the way félicitations Okay, merci beaucoup. narabonye mwaragize ta civile we ni bien ariko bwa mbere urukundo rwanyu turaza kurugaruka ko ariko byatanguye nko kumenga ni blague abantu benshi barabibona kuri social media kwibaza ati CYCY na STONE baje bari mu mabezi baje bari mu cinema urazi monde turi mu kigoye abantu babonye ibintu byo kumara zose bavuga ati bijya sivyo bijya bariko barafina ya nogo nyene ariko kwanza reka duhere kwanza kwa CYCY umwidondoro wawe wose tuvuze umwidondoro tuzushatse kuvuga CYCY ninde amazina yiwe nyakuri mbega CYCY niyo amazina yiwe ya vrai yavukiye he umwana wakangahe mbara bangahe tumanuke rero okay nitwa Irakoze Cynthia okay CYCY ni umwana wa gatandatu mu bana indwi okay CYCY avuka muri Rirare iwabo na Adrize hama CYCY okay ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo umwe wavutse mu bana bangahe uri umwana kangahe navutse mu bana indwi ndi umwana wa gatandatu uri umwana wa gatandatu mu bana indwi warahatse kuba umuhererezi ndi umuhererezi mu bakobwa nyuma yanje hari agahungu reka nyuma okay sawa uno munsi wari amashure biographie yawe yishure n'iki niba atari banga nabyo tukobimenya Semanite warize secondaire voilà twamaze kumumva CYCY en bref yavukiye muri Rirare amajaye urazi ko je papa ari umunyerirare mu isare hariya no mu Kirongo Kirongo nababanye STONE nawe tuji wawe STONE ninde amazina yiwe nyakuri yavukiye he yize he yaraheje ishure canke nibi okay je nitwa Denis niyo nkuru niyo mazina by'abanje banyise ako maze gukura nyine nace nita STONE kandi waryo shitse nace nkomeza kuza ndakoresha nk'ibisanzwe hama nyene vuka ngayi Bujumbura gusa papa wanje avuka mu isare nyene hama nta mashure nize navyo amashure ndi mu windwi hama inyuma y'ivyo wona inca ngenda kwiga icongereza no kwiga ivy'ubutayeri ego nyene hama mu nyuma nca mu biboro vya filme kuko papa wanje yarasanzwe akina ibintu vy'amafilme nawe nyene kera cyane ego sawa urumva twamaze kubamenya en bref niko bimeze urumva for urabe ikiganiro uvuga okay ndiko nduvugana kwanza nabande meze gute aba rero n'aba artist n'abakinya amasinema ariko dore ngaho STONE wamenye gute ko ufite talent yo gukina cinema canke se byaje gute byatangiye gute tuba mu gatumba papa wanje arigeze gukina umukino wa Yesu ari kuri Pasika
bikwiye kuntu bakira cyane teatre ya Yesu amaze kubikina mbona ukuntu yabikoze ndamubwiye ati je umunsi umwe nzobikora wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 12 yep nabwo ibinya one day nzobikora hata muri 2014 amaze gushika mu Buganda nca ndabikora rero nyene yani nshashikara nsanga ko kintu vy'amateatre hama cyane njero muri uwo mugwi nca ndabayobora nyene ico turafatisha niyo naje gutahura neza rero giti nyene ko impano yani indimwo ahubwo iri mu maraso kuko nyene papa wanje yasanzwe akina ibintu vy'amafilme nawe na mbere hose yego sisi we sinema wayibonye mu ryari byagenze gute urumva ko uyo vyahere kwa Mutama we vyahereye vyahereye nyene mu gukina filme vyahereye kujya kuntu nabona amakreb nabona amwe ari muri krebe nkabikunda tusenje mvuga ati je nanje rero ibintu mbona bitesa biraryoshe cyane club kwishuri hari kera no ibintu byo mu masite usanga hari udu club cyane navuga nyene ati ibintu biratesa nanje nzobigana niga mu windwi sasa rero nyene nari nkire muto ndabijamwo abo twari kumwe barabiheba je ndakomeza sari kugeza ubu nibaza ko cyatumye ndabigumamwo nibaza ko nuko biri mu maraso nasanze ari impano yanje eko wasanze ari impano yawe urumva uyu yabisanze mu isite uyabikuye kwa papa voilà ngaho turagira urugendo ruragiye sisi Stone barahuye sinzi rero ngo bahuye muri situation meze gute reka duhere ngaho Stone ni watangiye kumuzuminga sisi yatangiye kuzuminga sha oya nta numwe azuminza uwundi kuko mugura na sisi twe twahuriye mu kuri se yani yari yaje muri repetition ahantu twagira ama repetition we rero bari bamutumiye nk'umustar gusa nagwa ndamuzi yari agikina muri Burundi kwa Kugira basi bamaze kwashika bacha gihe bari bagezweho bari bagezweho yego bari bagezweho kumva rero baramutumiye just nka special guests umva amaze kwashika nyine bacaduhereza sene turekina niyo sene rero yarayinsomyemwo umva aransoma maze gusa kunsoma cyane umva kubora bizu nyine kuri sene numva nyine cyane umukubora nyine agakisi nyine yani afite amata ameze nka sosa kuntu basi cyane yari muje cyane wenda nabwo bizogaruka ngaho basi niko kuntu umva twahuye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri duhuye umunsi ugira gatatu nace ndamubwira ati ndagukumbuye yego kuri numva twe tuvuye gukora yani nuze film iraho mace ndamubwira ko twagiye turayaga umva twabona inshuro zitako nabo twabaye abagenzi mu bisanzwe sisi yego naze kumubwira ati ndagukumbuye twe turaganira mu ijoro umunsi agenda akoresha telefone y'umujama cyarambwira ati none nimba nkumbuye ngo ndabe aho yabari ya mugahahe basi hari mu masaa 5 hafi na 45 z'ijoro saa sita zibura cyambira ndaje mana aho waruvuye nyene nyene muira kungani wacu mwana ndagenda gushikare abo cyabona ndiko ndaza cyane none karambe ngo kuvuga imagine simura mbesha kuko kenshi yego ko je ndikanye umuntu iyo mvuze ikintu making sure yuko ndagikore batavuga tujya umuntu arisubirako ndaduga yo gushikariye ndambye je nashitse urambesha fata kabuye neri jurinuze ya ncarafata kabuye nere jurinzu yabo kiramubwira nore nakandi kugira ngo tuba yuko yani ari ibintu byahuriranye nira kandi acarasohoka rero hanze nyene avuye muri Partage akimbona nyene ko nyene mwijoro acegeza ibintu byoko bas umva nta kintu kimegeza nganiriza yacyambwira tuvura amastone urakoze acarasubira indani cadatare rero maze gutaramba ya Stone kweki wabikoze bijya cyambwira agenda keka no ndagukunda kweri acabwa reka twikundanire wana bacha tutangora gukundana ko savye ngunde babirinjiyemwe sisi nibaza bavyumvise ugiye bari bagutumiye muri club y'iwabo ngaho ngo akakisi kacarakora umuti nawe umaze gufata ya kisi yagise umaze kumusoma niho byaje cyangwa wewe byaje umaze kuja kumuraba mwijoro amaze kuza kuraba mwijoro mu bisanzwe ujya munsi wa repetition kiriya gihe twari kuri scene jana nabifashe nyene kwa scene nyene sasa rero ukuntu nagiye nyine kumwiyumvamwo ni ukujya kuntu yaje mu ijoro kuko hari mu ijoro sana uvuye ngahanyu ugenda hariya mu gahahe mwe n'abandi yari kugira ikibazo abari amasata ari meza ura n'abasuma n'iki nyine n'abatari beza cyabaga none basi nyine bica bintera
kumwiyumvamo. Okay. Sawa, bica bitera kumwiyumvamo buke bica biraza ati turashaka kwikundanira buryo umenga akaja muri wakavutse. Oya je navuze ati urabizi ko tutabesha nibiki wese kandi impamvu twebwe tuvuga ukuri ni kugira ngo twumvishe system babantu bavuga ati ngo ibintu ngo ntabwo bibaho ngo urukundo ntabwo rubaho system biyumvishe nyene nimba rutabaho iwabo nibace bacira urubanza abandi yego nkubaje namubwiye ati yarambaje ati Stone kubeki waje amasani kubeki wabikoze nabwira jewe ndakeka no bandagukunda amacha arambwiye ati sha nukuri urankunda twikundanire basi atara byaccept ni waciye bikonfirma kabisa sawa ngaho rero muri nje mu by'inkundo ariko rero avant yuko uhura na sisi hari akabazo abahungu benshi akunda kubaza abakobwa ati mbega nta wundi muhungu muri en couple cyangwa se gute burya sino waninjiye mu nzu y'abandi harimo wundi akaru ntako wigeze umubaza canke cyageze oya muta ko je ndi kandi umuntu agoye mukuntu kuko jewe nishimira ikintu mfise nimba nubwo ari kuba afise kuko mvuga ati ni nkundanye n'umukobwa nubwo bafise igihumbi ariko je akameza umwanya wose nkwiriye nta mpamvu kumubaza ibibazo nk'ibyo wona kazi mabijera neza ngo baciye n'ubwiye nkumva nyene nuko nabwo nigenda bimubaza ibyo je nitaye ukuntu yankunda nitaye kungira yanyitayeho nyene kandi kindi naco onyari gwava yibaza nyari kwava yibaza ko mfise uwundi mungu pembeni kubera n'umuntu atigeza mpumwanya basi wakuva tumenya kuva dutangura kundana misi yose yari ngombwa kuza kundaba uravyo sasa rero no turetse ngo niyamu mwanya wo guhema umuntu ari ukuvanga base gutandambwira ati mbe no musi nuje iki mugabo sinigeze ndambwira ati no musi nuje kuza ndi bize canke kugira nitabindi nawe nta barriere wamushiriyeho ariko abari kuri rezo socio okay urukundo rwanyu rwafashe umwanya ungana gute kugira kwanza abantu barumenye urabona ko sisi wari umustar size kuko abantu cyo bakunda no kunombivuga ati ngo jewe ngo batakuvuga ati cyangwa se nka Stone yamukunze size kubera ko ari umustar no nenda namuzi kubera ko inama amaze gutwara inda sisi nta muntu umwe aranzi kumva nta muntu umwe aranzi kubera ko byafasha umwaka kuko byabaye umuntu amaze kuvuka niyo naciza nicyo cyumviro ati dukore cyane ya Stone Na CYCY umva no byatangoye tumaze umwaka gitse umwaka mwikundana n'umwana yaravuye niwe yashaka ko mubigira ibanga canke niwe washaka ko bibibanga oya ntabwo byari ibanga komti kubera ko abajyana ubo hafi nyine bari basi yaragupostinga ku ma statut no turetse n'ivyo abantu okay bakera bizi kubera mwico gihe mfise ndamu barakinye filme umwanya na Vera muhimbare sasa iyo filme yakoye ko ama interview benshi nyene bacamenya ko tubana okay benshi bacamenyeraho nyene voilà urukundo rw'abastar ruragoye ntabwo wagize ati peut-être yashobora kuba ujya umukobwa naho shobora kuba afise ibindi anyegeza ntazi mu by'ukuri rero je mwana yumvira ikintu kimwe mvuga ati kuko nimba sizakundanye nanje ntabwo ari favere yangiriye nubwo ari favere imba namugiriye urumva sasa rero ntabwo nigeze ndabifata nk'ukuntu mvuga ati kuko nimba yari yamise mwagomba gushingira yani kumahitamwo urumva ntabwo byigeze bibivyo na n'umunsi umwe nigeze ndanamukekera kuko Jamaa mvuga ati baada kubana muda wa kwanza yani wo kubanza kwanza gukekera umuntu nkamugirira amakenga ivyo wone bica bituma binzibira kuno rushiriza gukora ibintu byo mushimisha kwaje usanga rero bice bituma dutandukana kubera ko je nagize amakenga kandi amakenga y'ibintu bidahari sasa rero amakenga mu buzima bwanje sinabwo nkunda kuyashira mu buzima yani muri principe y'ivyo mbamwo je yego sawa sisi indangomba aho rero aho cyangwa gato hadusigurira habaye iki reka tuvuge buke mutwarazo byagenze gute kugira zinda yabe procedure zabaye nize ibyakozwe birazwe ariko turetse n'ivyo ni wowe na madame wawe unamutwaye madame afise umubebe yari yabyaye canke yari yarubwabyaye mugabo abyaye n'undi mukobwa hanze mbere yo kugira mariage na madame wawe none kijya gihe mwari mu rukundo byagenda gute kugira igiriya nda yuriya mwana hariya yinjira byagenze gute
urumva rero majambo make urumva sishaka kumenya ingene byagenze gusa arashaka kumenya uwa provotse uwundi wa none sikunyega nivyo nyine twese turasotorana nawe umva harabaye gusotorana okay voilà kutwarinda ntibyagukanze cyangwa wifashe tusi nibyankanze Bisha kumenya situation kuko urumva kenshi abahungu uzi kubera iki kuko arukuna abakobwa bama bagira ikibazo kukuntu baba bashaka kwiyumvira ubuzima bw'abandi bantu babonye bawe n'ibibazo byo gutwarinda bagaca bashaka kuvyimurira kugavuga ati nagiye birashobora kumbako amaze kuvyumvira ivyo rero yaciyanjijisha umunsi umwe arambira ati Stone ndafise inda nashaka ndagufatira aho nyene igituma rero bitankanje sivyo none nimba vyari kunkanga nkamubwira ati namubesha ati ndafise inda uravyumva nkabona nakangutse nagize iki avyakiye nyene aleze wisanze nigeze ambwira cyangwa avuga utundi tujambo oye avuze okay sawa ndanaryoye narinzi ko navyara ko yambwi ridira okay yara twatavyara sasa rero mbona wako nuraheza uko ngaho nyina kivuga ivyo yacyambya ngo to yango cyangwa uriko nari ngyamye ngatswa aba muri shambete nashaka mbona ukuntu abyifatamo kugira mbone nivyashika nkayitwara ariko azovyakira cyane sasa rero gihe nayitwara kubwa mbere namaze kubona nacu bimubwiye aranyumira aravyemera ava yuko biba wabandi koza kumutestinga vanze sanje gituma nabwo navyane kuyo binera ubwoba nisina ni gufata akantu nzeya akanu aga protection giyo ndanye ntibeyo sawa abavyeyi imiryango okay mu miryango rero nyene biba bigoye kuvuga ico kintu cabaye ariko jewe nagiye gutwara inda ntari mu muryango nipangiye niyo mpamvu nabo menga ntaco byababwiye nera twayidaca ndavayo cyangwa ndakwipangira bitarasarisha sasa rero bagiye kwimenya ndimo kuvyara nawe nyene narasa kubivuga nanye mvuga ati bazo kumva sisi yabyaye yarabeshe nico nakundira Stone oya sisi nabwo yavuye wawe afise inda oya kuko urabona cyambere na mbere bena nakubwiye nta mpamvu yo guhisha ubuzima bwacu kubera ko hari abantu benshi badufata nk'icitegererezo sasa mugiyo tubeshe ari ukuntu batabasha gusimba binogo binini yazo batuma bapfa urumva ifa tuvuga ukuri butuma babandi ari nk'abandi bantu usanga barwara interview y'umwanya bari muri situation nyene nk'izo mwaci yego bace bamenya ati tuvyifatemwe gute urabona musanga sisi abi wabo ntabwo twize tujyamana kukumva nyene nava ngabo ngenda kumuraba nkamuraba ukarinda bwira nkaca nta umva rero sasa yaciye hava acabesha yuko yaronsa akazi niko guca yipangira ubarege yipangiye niyo twace du profiter kuza turabona nanye ni ibintu nk'ivyo byose rero cyabiraba isi yani babisobana ati yakaba atari kuba yaravuye wabo mbere mu ntabwo yari kuzoboneka kurumva sasa rero naco gituma rero byaciye biba rero nyaboneka sishari gutuma nubundi aboneka oya ntabwo yarundekera ari kuzobonekera nko mu gihe kandi kiraco yaranabize je nabwo nanize gukundana n'umukobwa umwaka navyo naguzigeze biba kweli mu mateka yawe warambanye n'umukobwa amezi atatu shameza nyene ibintu nk'ivyo uyu rero yayigenje gute kugira gufata umwaka yaciye ava oya nta mwaka wafashe umva ko sisi nkora gusha byaciye bigwanamo ni ukumva sisi twateretanye mu kwindwi tariki 20 hamitaye kwezi kw'icumi yaramaze gutwara inda ibyatevye oya mwikawushije mwari mwikawushije navyo ni sawa rero murumva historique y'aba bantu aha rero abantu bafashe urukundo rwanyu nka base like nk'ibintu nuko muri finira ama social media uko bimaze gutangura kuvuga ama social media for real nanje natangiye gufata bari mu kazi bari bariko za channel zabo bariko baragira ibiki ubonye ama commentaire nkayo ubonye abantu bariko barafata urukundo rwanyu ruri serious nkuko mwarose kibondo uko abakozi ba Isaac TV nkuko murabona n'umwana wabo nguyu urabona ko ari effet kabisa arumva fier ko ari kumwe na papa na mama mwabigenje gute kugira abantu koza bavyakire ko bo wiyumva gute no baravyakira ko ari micezo muri mu bisanzwe twebwe ukuntu jisine twitwaramwo nyene barabona jisine ko tutari kandi abantu twakina kuko ntabwo ni ibintu kuko umva ari ukuntu dukora burya bu video buto nyene tukaca tugenda twigisha abantu nyene badufata nk'abacteur n'umuactrice ariko rero mu nyuma bace bagenda batawara kuri zijya live kuburyo n'umugore n'umugabo byanyabyo
umva rero maze kuvuga ko turi umugore n'umugabo hacaza rero commentaire vuga ati kai nta by'ubugore n'ubugabo ngabo abo ni couple z'indaya ko ataramwe banditswe ko batahezagiwe niyo mpamvu rero muri rya yarizo no muri etazi nacivuga ati nitukiriya couple y'indaya umare ko nishura bandi bavuze ngo turi couple y'indaya ngo kuko tutarasinya rero abantu bayifashe nk'ibintu by'imikino canke ikintu kikubera babonye ko dusara bacangamutse twabikoze mu byo batamenyereye ku bandi kuko bamenyereye abantu bagenda gusenyene bakavayo bari calme uko nyene gusa rero bivanye n'ukuntu babonye twebwe twatumeze nico gituma bayifashe nka comedy. Okay, karagaciyemwo reka tuje ko rero kuko turaraba urugendo rwanyu harugeze na baka no musa harugeze shaka rero kumenya idea etat civil yazanye nde ati shere harera ndabona kumenga harageze etat civil quand même cyazanye oya yani jeya bagira nabwo ya ugo yari uyu oya ni jeyo mu bisanzwe ni je nakubwiye je nakigana mu nambeshamwo oya ivyo nako ndabizi pe umva kandi rero impamvu ni koko narizi yani unikiye ciza ku mugore wanje kurumva kuko nimba abantu bako baravuga nabwo twabikoze kugira ngo dushimishe babantu ariko ari ibintu bimwe abantu batuvuga ko gacu usanga twebwe turi impamvu ivyo bintu bako baravuga basanga bikumbe byari no mu planification yayo byari of course byari mu migambi yego mubaje tuvuga ati none gusinya gusa kuko gusinya sivyo bizokongeza urukundo rwa STONE Na CYCY ariko ni vyiza gusa ni kuyo commentaire na kuko ntabwo ari nziza kuyifuta kuca dutanga ro gupanga nyene gahunda rero bien yo kugenda gusenya. Okay, ariko mva ko sisi yavuze tumenga ide yazanye we ariko ugatuvuga yazanye wewe kubera ko nakubwiye yuko je nakubesha je simbe nije idea nije naiza kuko urabona iyi sifize ukuntu ifata aba igitsina gore nka umengo nibo bonyene bakora ibusambanye urabona na kera bafasha abantu basambanye bafata umugore akawari we bica kandi umugore ntabwo aba yisambanije nivyo namamvuga wari baba babikora njavuga ati ari n'ibyo usanga bikoze kungu ukabana muhase aje tubona azavuga rero nimba utango sisi n'indaya ubwo najewe ndi ndaya kubwo buraya ntabwo yigeza bwikorana kurabona rero je aravuga ati rero ariko kuba ko baravuga bino bintu bafite ishingiro nyene kandi baje mu makerero ubu mwaranditswe bamenye yuko nari kumenge rya etat civil yari mu buseri ubu avantire bwinshi urabona ubisanzwe ajya ahantu abantu benshi baba bakeneye kwihisha barashika ajya ahantu ugasanga mu buzima busanzwe ni n'umusazi ahubwo se ajya ahantu agashaka kwigira umuntu mwiza nyine ibintu nk'izo wasa twebwe ntabwo twihisha twebwe tubaho ubuzima bwacu uko turi avuga ati rero ni iri foge gitene tubagaragariza abantu ko ari abantu basigaye banatinya no kugenda no gusinya basanga yani gusa juaze mtu enda sinye mwenda ishina mtu uri kunja sura hakuna kucheka sasa au direct mucubona aba abantu bako barerekeza kuko nimutisanzuriye handi nyene umugiye kuvyemeranya uzokwisanzura kwera inyuma yaya oya umva rero niyo mpamvu twe twisanzuye kandi twakiriye abako badusinyisha nyene okay mariage ni garisi twaje ta civile mariage le 13 z'ukwicumi nasigaye gusa ko dusohora save the date tariki 13 z'ukwicumi harageze wipanze neza fresh nyene kamfuko mu byukuri bya bya tucange kaka je sindi kandi umuntu nk'uwo kubera ko urabana sisi je ngenda kuvugana papa we na mama wiwe ari abantu benshi babishira ko amakosa ngo kubera iki ntatwe abashinga naye ngo bagende kumvugira ngo bagende bansabira imbabazi sese rero cicira babwira ati ni gute bagenda kunsabira imbabazi kuca batigeze bankorera nije nacikoreye kandi muramutse mugiye ari aboro ngo mugiye kuganiriza abavyeyi biwe ejo turamutse tubanye fise uburenganzira bwo kuzo mufata uko nshaka kuko nta kintu kimwe nigeze nivugira ningwegwe mwabivuze umva rero cyavuga ati rero umva je naragiye ari aboro ndababwira papa na mama wiwe ndabwira abavyeyi je ndakenye ariko rero kuko mama wanje igiye yapfuye tutazi ko ari bupfe kandi yana we ubwiwe yapfuye azi neza yuko ejo azohashika kuko amajambo twaganiriye nawe ari kwa gatandatu yavuze ati kuwa mbere nzogenda kwipimisha ingwara zose ngwaye amace nanwa nwera imiti mu rugo acafa dimanche sasa gore ico giye bica bintera ubwoba ncavuga ati rero ni buryo ubuzima bwacu nabwo buri mu biganza byacu ncavuga gute rero ndamutse mfuye nanje uyu munsi sisi bizogenda gute je directement imbere y'Imana nzoba ndi ndaya kuko yene byabaye ntasavye nabwo rigeze nganira n'abavyeyi biwe
cyavuga ati rero ni ngaje nta mpamvu of course nkore gusa ikintu canya cyo guca ngenda hariya kwa bavyeyi n'abagembeze jewe wenda musha kuntahura kutariko ariko gusa je nshaka mvuga ikintu zo kwirengera nejo sinzove ndagishira kuri baba n'ubwo ati ngo ni naka yabimvugiye si jewe cyabwiye ati rero mutama je mfise ibibike ukunda kwingiza mu dukundire tugende dusibe bikunze baduhezagire muri eglise baratubaza ati rero we daguhereza rindera umva rero bacha baratubaza telefone gendo kine kwanza je umva bacha baratubaza ati rero bipanze gute mo umva rero ngo guca batubaza rero ati rero sipanze gute kwambia muze nukuri kwimana jewe nta n'amafaranga unashimwe babona ko turi ngabo na papa wanje arambwiye none we igari tumaze gukira leta civile yambwiye ati none tubwiye umupanga y'umwave ngabo mugende yani mube nga nyamuze mubanga kirambwira mzee nukuri kwimana jewe yani nakuze mbona ukuntu aba wifi babana n'ukuntu yani bizari bibi cyane sasa ikintu gihari jewe nubwo nzoba muri chambrette ariko nzi neza yuko madame ari mu mutekano kandi ko biri bumfata inguvu kugira ngo mbashe kuriya inzu nyene atekanye bien sasa rero uzo kuvuga ati ngo kwipanga sonana kama tata civile ari umuvyari yatwemera umuduga ambwira muzi apana abamaze kutubwira ko boro cyamubwiye ati twebwe twapanze kuzogena na taxi tuendaka na taxi tulipa 3000 kutoka pale nyumbani mpaka pale kuzona kurudi tukapana 5000 lakini tulibana bike sie bote ari abaje bazanye imiduga izimvye ariko twese twasinye bingana sasa kuhusu mariage napo nukuri akuna siwezi kudanganya ati ngo najipanga ati nini ega jeje nshaka gusa kazimisho na nyene yari apotre kuduheza gahunda apotre amaze kuduheza yo gahunda ico nyene gusa ko baduhezagira kuko imbere y'Imana yani imbere ya komine tugira abasambanyi ubu yasigara imbere y'Imana yumva bamaze kuduhezagira directement sasa rero Imana muzikozi vyagavuga ati rero ko mwabikoze uko kuntu musiribe nyene ikizo nzira ariko je n'ukuri kw'Imana ngo byabo bati ngo nasikia samu ziyazage biko nuko nisaidia kesho uanze nitangaze kama utanisaidia wewe nisaidia kini siku kuomba use ubijiwaze we peke nyene nuko bimeze mwavyumvise uko ariko mariage ya Sisi na story kirategurwa nuko ndavuga ati bazokora ibishoboka kugira ivyo wabo bigende neza ibidakunda ntibikunda nitwoforsa voilà mwavyumvise Sisi ivyo rero tukatubivemo tuje muri monde rero ya cinema mu gusozera ikiganiro cyacu mwaruguruye amacheno ya YouTube amwe mwarayatakaje nimba mwaribagira amamodo pass ntumbaze channel ya YouTube iri he irahari yitwa STONE Na CYCY ijya nabonye ijya kwari izindi mwari mufise nimba mwarazidandaje umva ariyo ya mbere twakoze ayo ya mbere twari tumaze gushika ku masaha menshi gusa kwa badaya kwa monetize kandi umva nta buryo twari dufise kugira ngo tuyimonetizishe cyo tuyishira ku isoko barayitugurira umva tumaze kuko umva ico gihe aboro yari maze gukwiza ibisabwa kugira ngo ibe monetize ariko nari bwabe monetize umva kuko ico gihe twabana na Sisi twaba muri chambrette kwa jenda kwa na ilipaga hata mwanzo jumi ni kwa sinaga kazi gena mutenda na kazi nifitiye tumaze kwa varucho twimukira muri chambre na salon ya chambre na salon twaba munye rukunye nta kintu kimwe kirimo baro bisha bibangombwa rero yuko amafaranga twakwiye kuri ayo mafaranga yacano cyatugura ibintu byo mu nzu tugura ni matera ko twirarira no kukamatera kameze nk'akarago nyene cyo turagura ibintu byo mu nzu sasa rero mu nyuma Sisi yashatse yaronse akadiri ko kugenda mu Faransa na passport ya rafisi umva rero kwa ni wakati wenye kusema upate pasiporo ubanza kwanza kwa applyinga bakaguheza igihe kirekire umva rero byasaba ko umuntu atanga amafaranga menshi umuntu wo muri famille nyene w'umusirikare nyene agomeye tumuriza amafaranga menshi umva bicabira ngombwa rero mu biro byo muhira tubidandaze umva televiziyo kiti byose twarabigurishije tusigarana gusa akabati n'igitanda ati ragaciro ndi gatudandaze oya yani ico gihe twari bwagurishije ndi akabiri rero tugusha bijya bintu tuguye ngo Sisi abanze ronke kwanza ijya passport sasa rero bachaka fani ni wakazitunyoa baada kuzitunyoa sasa hapo ko turakaribia twasema boro bizocamwa unasikia avansa twenda tunalipa nyumba avance kwenda naisha basi basema sasa hivi kweli STONE Na CYCY basiketi ko bana baripisha nyumba bitendeka haye no kungene na nyene urugo nyene yari n'umufana wacu sasa rero ubustare buradushuka cyo turavuga ati rero ikabisa tukwe na uwoga cyo tugira ubwoba bw'ubuzima nabya Sisi rero kino gyari ngama buja wegende wanyu ntaje ngende muhira hama twipange
mu nyuma ari tuzosubira kandi tubana ndazi kumva rero birukunya sasa rero kuvuga ngo twipange ubuzima bukomeza kugenda bwanga ngo twe dukreye indi cyane sasa rero niko mu nyuma rero umwana wanje arankunda cyane kuruta mama wiwe sasa rero ndabaherekeje kenshi je ngiye kugaruka arantakambira agatakamba nka umengo ugite yani bigasaba gise kugira ngo abane nanje umengo ni udetse ni nagomba gusaza bwo none byose bisabiki basi rero niyo umunsi umwe nijyame nyene yani ncandaro utavuga nyene mbigwa nyene yuko mani mariage bisaba gusinya gusa no guhezagirwa bijya nabyo bya cortege bya nini yani nyene ibintu nk'ivyo baje asaba rero nkwakonye kugira ngo gishite umwana wacu ahabwe urukundo rukwiriye twese kuko abadukeneye biba bimujya mu gihe abavyusa agasanga mama wiwe ari wenyene cyangwa bikajya kwa iyo araba yarenga bikamujya kuba yavyusa agasanga jendi ngaya mama wadari dogo none bisaba ikikwe kuko dutwo basenga sima ibo by'ubustari nikizira gusabana bora bakira kugira ngo badufatirane batwumve gise ko turi ibintu bya danje kandi atari amafaranga dufise tutavuga tere kintu gyate kama tutaishi mshambrete leo shambrete tushaka kama tuende ishi mu kinyumba lakini tuishi tunafurahi lakini je na mugore wanje nozana mwiri wacu ya icora chance sawa nibaza mwabyumvise rero sisi aho nyene urumva ko muzera gerageza gusigura byinshi kugira dutahure neza iyo twavuye naho tugeze niyo turiko turaje sisi nigiki rimwe na rimwe ukumbuye kwa Stone like yigeze gukorera ikintu yigeze gukorera peut-être ashobora kuba atanakizi ko cyakuryoheye cyane kimwe ariko kandi ikintu yagukoreye kirakubabaza utigeze nawe anashimwe namubwira cyari giki ikintu yankoreye kikambabaza ntigeze ndamubwira ndakimubwira ngaho kuri kamera surprise bwati sheri ikintu cyarambabaje gusa nari kawusheje nyene ariko bima cyarambabaje kaba Nacho. Okay, cyakuryoheye waje. Gikubera ikintu kimbabaje. Nubwo bakoze ikintu kikambabaje. Nubwo nikawusha imisi ibiri. Numa basi nikawusha imisi ibiri imisi 3 kumusugira kane ndakimubwira. Okay. Sare sinzi kwibikamo ikintu nyine cyambabaje. Numa ndinde imisi gaya mugabo nkamubwira. Okay. Okay, amikindi nacho. Yambwira. Okay, yarakunda dufate nkaje mu gitondo. Okay, nkajya mu gitondo yarakunda fate tuvyutse akanda akacambwira byose neza. Sasa rero ubu nyene ndabikumbura tu. Urabikumbura? Gusha. Akora kantu like akunda ariko rero Stone wakantu igeze gukorera karagutsitaza utagize umubwira. Naka. Sisi. Shaburyo akunda kuvuga ngo namuraba ari perfect. Ariko igihe cyose je nabaye na sinakina kimwe yigeze akora ntigeze nkunda. Akantu basi akantu nako yakoze karakuryohera cyane gatumubona ko kabisa ko akwiye kuba n'umugore wo mu rugo sisi ukuntu yitaho abantu rero ayaga cyo nyene kiba gihagije kweri ukuntu yitaho abantu yitaho abantu ababaza batabazi okay ico reke mu abitaho cyane gusumba je umugabo washabuye bameze gute kwishura ndeka nogira kimwishurira uyu ashabuye bameze gute mwe ntakubuze ega nisize no mama baza kuvyumviye ndize mimi nakubwiye ati geje twabanye na ushavura Stone mbesha tu je oya gushavura abiraba ariko ndashaka rero kumenya ushavuye bumeze gute reka bitubwiye yarabibona rero kuko niyo mpamvu nakubwiye ati nta muntu ari perfect ariko nta kina kimwe yigeze akora je ntigeze nkunda ku buryo cotuma ngo je nshavura no muzima busanzwe nimba tarabura rero ngo nushavura ni kibazo nyene uko mwabana ba serious mu ngo mwagize na mariage uzoshavura zogushavuza uyu mutamegize nibisanzwe kuko uyu mariage tuzokora nabwo utanduka ko mwene twari dusanzwe tubana ko twabanye imyaka 2 nk'umugore n'umugabo kuromba nyene turabizi neza yuko tuba twemere twese guteka atese ubuganda ateka umuceri atese yani imboga jewe yani okay basi uyu yashavuye abameze gute kuko biri gusubiza kuba warabibona asisararira sisara yashavuye ararira okay sawa yashavuye ararira sisi wavyumvise we waravuze ucuzumva nyene yuko jewe nigeze kumukorera ikintu kitari ciza ariko we ntabwo yigeze nkorera ikintu kitari ciza kuko niyo mpamvu jewe nzi ukuntu ashavura ariko we ntabwo azi ukungene shavura
base mubwira wowe shavu bumeze gute kugira bimenye ati sheri niwe warameze uko nzoba nashavu okay je namubwiye ahubwo gusikira wenda cyo tuma je nshavura umuntu imbya ati umusuzo kubita muri nzovu n'ukuguru umusaza zo kubita umwana yego urabona no sibisanzwe abana ntibakosha ntabwo ari isanzwe moto urabona jewe papa wanje na mama wanje barankubita cyane sasa kunkubita cyane ahubwo byarushije gutuma jewe ngenda nsara bimwe by'ugwego ruriye juca datara rero ni ku inkoni ntabwo zituma umwana agira imico myiza cyo nico kiri mu barundi baci umugani nkabikurikiza kwere kubera ko je kintu kimwe gusa niba umwana aba yakoshe kuvura ukugura umugore nyine agomba guca none aje waze basi kino kibazo cy'ubujojo muta sije yagiye mu bise syo narindi arakoma induru atwarinda amezi 9 ari wenyene amaci afata umwana ngo yakoze ikosa kandi we aranakuze aramukubise umwana yagiriye ibise tekereza rero je cyo yonkorera atagiye atatwariye ibise Umva rero gaho niyo comparison wacyugira ucubyumva rero nimba yo bashaka kumukubita uyu unya je rero yonkora ibiki kandi mugiye ujya mwana ico wowe abagira afise ukuntu wasiga avuga ati ngo ndakupiga abibwiye abantu bakuze bagacavuga ati ngo we ngo pu kandi umwana nta kintu kimwe azi atize kuri twebwe bakuru ugatushaka kumurikira wowe nyine ubwo wamwigishije sasa kuko uba warazibagiye ko bimwigishije ugatusanga wakuzura bimuhora gusa ikintu kimwe azobitwarira ubu stare muko muramushira kadashaka umwana ntabwo yabasavye ndabira ubustare ndabira nka Madrid oya nizo mvuga muni aramutse akuze rero ubustare akabukunda tutabumugiriye turamushiye yani zino dread byo dufata umwanya muremure ariko aramutse akuze iyo mishatsi atayikunze ni minota 15 gusa muri salon bakayimwa umva ivyo biba ari byoroshe gusikira kimwe nashobora gukora yakaba ari n'umukobwa sinumutogesha kubera ko ivyo byose sinobisubiza ko aramutse byanse yakini nywere turazinyoa sawa yavuze niwo mutogesha sinumutogesha umukobwa Siwezi mutogesha. Sanga nabikora. Oya, tusha tubifa. Wene gutumufatira umwanzuro udashobora gukemura. None gushaka ivyo ushaka wowe gusa nivyo biba. Oya, ahubwo je mba ndiko shingira kukirema kuko arukuna abavyeyi bose iyo bamaze kuvyara baba bumva yuko bafise uburenganzira bwose ku bana. Ariko siyo hivyo. Unaona huyu ni mwanaume, hizi nywele kuzinyoa ni kawaida. Lakini hata kama ni mwanamke, ugachufata ngo ukamutogesha. Akuze ntabikunde, kajya kanyama ko kuzogasubizako. Uzogasubizako. Oya. Umva rero bisobanura ati ntabwo ari ikiya kimwe cyose dufite uburenganzira ku bana. Ni byiza kurindira umwana agakura wenyine akabyitira. Inkivyo zo gutogesha, akabyitiramwe wenyine. Abihisemo nta kibazo. Aho fresh. Sawa. Wavyumvise ati niwakora ku mwana, niwamukubita, niwamugira ikintu azogufata nk'umuntu nyene nawo niwamufata nabi bizogenda nabi cyane. Umva azoshavura birenze. Ariko shaka rero nanje mumubwirira ikintu ati sheri nani niwankorira iki? Asha menya nayo urumva ko byo kuvuna ukuguru mbwira ati woje nzoca nimaze nzoca ndakubita imutwe nimaze nzoca ndakubita ikizo kiri ruhande yanje mumbwirire ikintu ni akora navuga ati sheri nanje ico ni wagikora numvise ko umwana wawe udashaka ndamukora ariko nanje ni wagira iki sawa umwana wacu ariko nanje ni wakora iki menya ikizoba nawe uzonga umuti ajya n'igiki natere nkuru zizi imvuzi ya cyane nayo ariko nayo rero yokora kigagutitaza si ndamuva ndagufatanya nico kiragira vuga ego okay ndamufatanya n'umukobwa ariko aranci inyuma amagurane naho nyene wamwibone amaso yawe ndabone amaso yandi aho uzochigiri nace ndamusengera bakaguma amata asengere ngo tugume tumatanye Yene ko gusenga ari kandi ari kintu kimwe umutibara utuzinanye yani yambwiye ngo umugore we yigeze kumusengera avuga ati ngo aramutsa ncakoze ikintu kitari cyiza azoca hanwa sasa umutipe acakora ibintu nkabijya nyine yabwiwe hama acabura ikintu maze kubura ikintu umugore we arambwira ati rero
ngo burya rero ikintu cyabaye wowe wari mu bingeso mbi ngero urambesheye ngo je narasenze Imana ndayibirukuna mu mutima aramubwira ati sasa rero bugira ibintu byo gusaba ni byinshi ibaze usengere kuko biramutse bibaye yariza uyu munsi natakaje ikintu size no gutakaza kino kintu mugiye nakabana rosani mafaranga nagukoreye wowe ikintu ciza kuri wewe biceba nkumwe ko subiza cya kintu canje natataye sasa rero ntabwo ari ibintu utirero ngakoza amakosa gusengera kuko ari ibintu bimwe biba byari byo gusenga aho gusera ati ngo tugume dufatanye nakiraza kunguka aho gufuma avuga ati nimba aramutaciye inyuma yoce ndo mu buzima bwiza nandukane nawe kuko nizo bice biba byiza sana kuri wewe tumenye kumwe tugomba kuza dusaba ibintu sasa rero bashaka kwereka yuko icyo wasabye atari cyo okay sico naje nabivuze ko am black nabivuze nko gufyina kubera ngandi ko nshingira ku bantu basaba ibitari oya sibyo vraiment kandi n'Imana nivyo ntiyo bikora mbega sisi niki ngine wabwiye wavuze ngo wansengeye benagusengeye ikintu sisi yigeze kumbwira ngo aransengera wumva ukuntu nkunda kurera ati ngo ugumva acavuga ati rero ngo uje cyo kinda yandi kiranyishisha hako je impamvu ndakirera kino kintu niko komeze neza gitene kujyamana mama wanje sino nabishobora kuyara napfuye yani ndakirahiye biba bisiguye yani mvuze ati mama ejo nzoguhereza kino kintu ngomba kukiguhereza kozi neza ko nashobora kujyamana mama wanje yani yo ndahiro je ndaheza gace kutoka ngo te haki ya Mungu jo Mungu kwa yakini mama wangu yari kuwaga bona aragaragara mu bigaragara ni benshi babirenga ko cyangwa none aho kunda aho gusenga cyangwa ngo zo gusenga icyo kirayi hano abantu bazararahira ibizira nyine bizira oye uzi kubiri kugira ngo nyine umekinge shonye nico kintu kugomba kugishitsa muvuga ati nyine Isaac yakirahiye urumva ababikoze nishakuzanganye kwa mbe haki ya Mungu kesho ndakuja afu nisikuje mubashije bibari bisanzwe akumbuzi George hamasinze directement mbagaragaje nyine yuko je no jamana mu wanje umwe rero ndero je cifasha gushitsa cya kintu gise je navuze acambira ati ngo rero ngo azonsengera cyane navuga atari ko be aho gusenga tuve muri buno bukene ugiye kunsengera ngo ndeke kurayira ico kintu tumenye zo gusengera rero hari imvugo bakunda kuvuga sise mu guheraheza kugira ndabareke mu iruhukire hari imvugo bakunda gukoresha benshi bakunda gukoresha imvugo bavuga ati abantu iyo bagikenye barakundana cyane usanga urukundo rucyoshe ariko bimaze guhindagurika ugasanga ngwaho uno musi ama interview arasigara aragumaho cyishaka ikintu wemerera umugabo ikintu akwemerera kuburyo ejo nibyashika ubuzima bwahinduka mukamera neza ati sheri ngiya interview ikiwara reka ngo muhere ko reka ndaguhereka ikintu wemereye umugore ngaha turi muri interview zirasiga igiyano kidofutwa tutukirondera muri ati sheri ikintu waracinyemereye ubuzima nibwahinduka nitwaba high class Imana yaduhezagiye yugura imiryango twabaye abandi bantu ntituzohindukana tuzoguma kunuku ureka nabijya byo kubikomere n'ibindi n'indahiro murahire imbere y'Imana mu byukuri jewe promesse umuhaye JCC ijeunesse ishobora kubimusezeranya kuko ntabwo ndatunga ngo numva ubuza bwo gutunga ukungene wabumenye karabaye nawe umbwiye ati yambye ariko zo urankunda ndamubwira jewe sinzi neza yuko ndagukunda rindira umunsi tuzotunga manzoca ndakikwishura nakubwiye bro je sindi kandi umuntu nzi kubesha umuntu gusa igihe cyo tukone ibintu bikira ukubone ndamukunda kuruta ukungene zari bimeze ejo umva rero sinoza kumupromera mvuga ati ibintu biri kunuku ko siwezi ku promise bitu yane mu buzima ntarabamwe nta muciriyemo ndamunganira kuri ico kintu sasa rero abantu iyo bakenye abenshi usanga bakundana cyane sasa rero bamaze kuronka amafaranga naho usanga nimba umugabo ayaronse cyane acatangura kubona udukobwa tangure kuyasesagura akibagira kahise uravyumva rero nawe ntarabimenya mu gihe atarabona ya mafaranga ariko be ufise kuno okay nibazi ko itunga ryawe ritogukontrola ariko ari wowe rikontrola uravyumva none iryo tunga ryawe gishobora kukubwira ngo kora ikinye ja muri iki kintu wowe utagiye agaciro ntugikora
izo bya bindi usanga abantu baba batunze cyane ahubwo usanga bariko banatamahoro bagira kandi ubwigino kimwe kakanga urabona jewe kuko ntuzigura byinshi oya urabona mu bisanzwe si tugwe couple ya mbere igiye kuzobana ari n'abandi babana sasa rero ahajya kujya kuvumba ati ngo baheti ngo wanacokanaga sindabizi ariko nimba bibaho sinomuhata gukomeza kubana nanje je no mubwiza uko dino wa mimi mishaka kucoka no mubwiza ukuri mimi mishaka nimba izo bavuga ati ngo tungo tuwakishiba mo wanacokanaga ivyo rero biramutse bishitse bari agumucora kwa muri teko ngine wanamukiri nanira kwa namwambia jukuko sisi kuba hise mukubana nanje ndabisuyemo kandi ntabwo ari umugore kubana n'umugabo ntabwo ari faveur umugabo mumugiriye kuko umugore abaje avuye iwabo umugabo aba yafisi iwabo bose bafise ubuzima bwabo sasa rero niko je mpamvu rero siwezi ko promise yani vitu kama hivyo ni kwa mimi sio kujidanganyishia sio kujidanganyishia urumva rero make ubwiye sisi bigumane mu mutwe sindahonja ubutunzi gere bumeze gusa ikintu kimwe agomba kuzirikana cyo right now ameni yuko agukunda yego cyane kandi ndagukunda kuruta ingene nagukunde nuko kandi arabizi ariko ubutunzi nabwo niba buzo mu controller nimba tubireke ibi kubera ko reka ari ibintu kuza sizumega cyagira ubwo avugitse ubwo ari kintu kimwe urabona ubukene ubu ati ngo abantu babana nk'ubukene abagaca urukundo kabaho ariko hari abandi babana babana abakene bagatandukana ni hose riko bimeze ariko wenda nimba tuba mu bukene tukabirengera wenda no mu butunzi tuzobirengera kuko hari abantu nzi nyene amena tubisengera kuko ari abantu bakenye ugasanga umugore asigaye agenda gucitinga umugabo kuko bakenye ariko twe nimba dukenye izo nyane bibe bisigona no mu butunzi bizoye navye tuzogazo asohoka ari abo tugenda kuri Partage cyo mwana wanje amutwa kuri Partage yanga kuduza kuri bya binuze directement cha ndibwira ikintu ndavuga inya nikosa ryanje ko uyu munsi umwana wanje agaragaye nk'umushenzi kadari abandi bana aba aruta bariko bakidoda ko nibarire ko je ivyo mbonye byose rero bimicigwa ciza ku bantu bose banyegere bakunze bari active murakuze muri abantu bakuze ikiyago mwacubise neza ivyo story yavuze mwavyumvise byose yavuze mwavyumvise gusa sisi umega ntanyuzwe burya rakaru umega ntiyanyuzwe neza sisi wanyuzwe cyane uri si bizigura ibizoba byose mu butuzi bwanyu uzovyakira nta kibazo ibizoba byose okay kuranda gwanje nzovyakira kandi nubwo bitoba mu butunzi gusa nivyoba mu bukene turimo novyakira mugabo oya muri ubukiye byo bimanze kurenga tumaze gukora etazi vile le 13 octobre tugiye nene mu bukene nwavuze ko ari abacitingana nanje nubwo wogenda mu bukene ukazuragenda novyakira bazamanya tuba muri chambrete twiye ducana hamwe inyuma kandi bwari ubukene bwa danje ari wowe ibaze rero uyu mugore niwe yari shinzu amezane byatakazi mani watunga ntuzumwibagira inde kandi wabibagira tuzogutwara karu bishoboka niyo mpamvu ibi byose kizaza je social media nabwo ndafata nk'ahantu ho kwishimisha ibi agenda bivuga kugira ngo ejo nubwo noshaza kwiyibagirisha zorengano kunacha bati STONE kwavuga byabi najye wari ukirabura ubu warafashe mukorogo urafata subira inyuma warafa ukujaye thank you so much ikiyago cyari cyane ariko rero mbwira sozere haro game shaka dukine ni game y'amasegonde make cyane iyi game rero we ngo wicare kwa ngaha tura microphone ndayiguha urambariza tubazo tubiri akumbaza tubazo tubiri hama turangize sawa B nk'ubu unya ndamutse sanze muni atari umwana wanje uzokwemanga gutuma muni afata nka papa wiwe eko cyakabiri B biramutse bishitse ukumva jewe fise uwundi mwana navyaye hanze uwo byifatamwo gute byabi okay je pense que ntawe dufate rero arahari nico kibazo ndiko ndakubaza ugomba ninasanga hari ucyo bivugisha ngo oya bereka ndagobyira ikintu kimwe twebwe nga kuri social media turi citegerezo cyabo bafara kwa dukurikirana kurumva hari aho hari wenda ugasanga rero nabandi banyeshuri okay novyakira kandi no mufata nk'umwana ariko noca mbona yuko nabije byose warahira kuri nga kwa Isaac TV byose wabikora ya
sawa ego be uracashidikanya cyangwa uracafise amakenga ko muni yoba atari umwana wawe oya nisho gisari cyo mvumbi oya ayo kibiratandukanye nafati kuri ikibazo oya sinize shidikanya ko umwana wanje ni miboga rekundusha wabimbajije kubera iki yo ni same question nyene mama nabikubajije be kumwe ngubishize mw'inziko kumwe ngubishize mw'inziko be urumva abantu bakora dukurikirana ngaboro size ari abantu baba bayifata ukukuru kubera ko urabona ico kibazo nakubajije ni kubera ko ari ukuntu usanga jewe nubwo umuntu ko nanabivuga je nubwo notero umukobwa kabati ngo jewe inda ni wawe nziko twaryamanye no vyemanga nubwo amuhuza amaze kubyara amase y'umwana gacaza je no kwitaho sino kwita ko umwana atari umwana wanje no gutamba mbega mama wiho arashaka ko je ngumeza kuba ndi papa w'uyu mwana n'ubuzima buri ngaho hanze tubishiremo inzigo kandi bishiramo inzigo ende ndamajiki boni nk'ubu birashitse uragiye hanze uragiye hanze twebwe turi ino nagiye hanze kandi Buraya ahari hose hanze twebwe turi ino adusize Burundi hari ikintu ubona ko wo kwibagira ino muri twebwe canke mbega mana ndakibaze uko nyene guruko kibaza ni sawa ikintu ubona ko kwibagira ino nigiki ino nta kintu kimwe no kwibagira abe none subizi no muri nuzeni ko je sanzwe ndi n'umurefije kareka ndavugira ngana UN zumve nyene ko maze gutesekera ari mu Bugande bigira inkureyo navuye ari mu munji no kugira ngo isi n'ubuzima nyene bukomeze kugira baduheze ubwo n'ubwo buhungiro nk'ukungire babikwiye nana kwandikishije nizo ndavuga ati nyene je ndafise umukuri ufise n'umwana utarahari rero utangishije nina be ubwo muri ishema ryanje ubona hamwe jewe nazi ko ndi ngumba igituma ndakora James kintu ndaza kukibutsa inyuma ya kamera oya bivuga ine ari bonise ndashanje gero cyo kijyo usagana ukirishaisha wekeze gute nero uchigira muri interview muzi bambata none sisi mission ya publicity uba no muri asere yarababwiye ati barambaza ati ufise umwana ego ufise umwana isuga ko ufise n'umugore yego sha kandi cyo warunari wo waruriro no je ndi mu Buganda ndafise igituma ndakubwiye sawa ariko birahera oya nikirahera hari ibintu wo wari wavuze ati ngo yango ndakukubwiye inyuma ya kamera ndakubwira ati na mpamvu yo kwihisha bivuge kuri kamera kugira ngo batavuga ati ngo ari ibintu cyo tunyegereza we vuga igituma nakiyajije mfite nigize kuvuga ati igeza miko yigeze kuvuga ati ngiye mu Burayi ngasanga abazungu bahindura ubwenge bw'abantu nkakujya warabivuga no basaba bahindura ubwenge bwiwe yose bakamindura ubwenge bwiwe akibagira ino abana ben abega umuntu yari bwavu iyo wavuze ati no sigara no babwira sigare nibuka gusa muni gusa ego uravyumva narakigumije umutukira nambabaza nico gituma narikubaje umviriza nase ukirandira ko ndacibutse kubera nase kurirwa ndakirandira ko yatwagushika kure ndacibutse kubera avuze tubibaje ubundi bwo sina sibo nkungaho bari kugihora bari gucavuga ati bajya abantu barimo amakenga nkakabazo nkakubonya ikeza umwana kubikira kimwe impamvu navuze ati yuko koguma ibogumiza mu bwonko bwa muntu cyari mu bwonko bwaje yugumamwe muni wenyene ukurumva bizibwa ati rero muni directement nzoca menya neza ujya mwana nkavuga ati muntu wo urinde akahita ngo je ndi papa cyo bisobanura ati rero nanje mfise papa na mama kandi rero muni nabonye bafise mama wiwe zitacha gukonecta kuri wowe nyene nk'ibisanzwe oya waje polisi yawe
ago umujaniranye Oya sikumujana urumva ariko niyo ndaguconnecta kandi wavuye no jewe mari amakabadi muna ndaguconnecta kugira wowe umenye yuko ariko ngaha bese bwagende gukora ya verification nababwire ko mfise umugore ubundi ari umva zisigura ati umugore n'umwana bagomba kudumaho kugira ngo zobashe kuvuga ati chise yari ya boro declaration ya byoroshe cyane koza muzamuri nakumwe nyene kada kubyerekere kimwe rero yambajije byinshi sisi wameze nka wawo hari umurigize kuvuga ati ngo ndakubaza ikibazo acavuga ati ngo wamaze kukimbaza ngo ndakubaze basi bibiri ngo ya wamaze kubimbaza basi ndakubaze bine ngo kandi umaze kubimbaza ngo ryari ico cyanyuma uba ryari directive rero ikibazo cyaje niki inyambe nk'ubu unya baguhitishijemo agati y'abavyeyi bawe na jewe Stone woyita mwonde buretse gatoya buretse kwanza nuza ngumva ngwara amakategori amakira yani jite yani nuku unya yani Stone cyangwa abavyeyi bawe hitamwo kimwe gusa nagusaba ikintu conseil gratuit wishura n'ubwenge kuza gutukwa wenyene ndasubiyemo conseil gratuit wishura n'ubwenge kuko uza gutukwa wenyene ariko nakushizemo Okay, hari hano wanditse sinzi hano bazi be nitse ko ndishura none ndeka sawa hari hano wanditse muri Bibiliya sinkunda gusoma Bibiliya cyane uri Yesu nawe uri Yesu niwe yavuga ngo handitswe ngo adanditse ngo nimba ari umugore azoheba se na nyina uravyumva agende nimba ari kugira ikisinzi ugende kubana umugabo we karamata umugore wanje araciye ubwenge ndagira soma yani ikisi dusomanye ni ya etat civile ntabwo ari yo guheza gigwa ubutadusoma murakunzwe bakunzi ba exactive azishora ubwenge ishe neza amaze eregane yani nyine umuntu wese aramaze accepter durare tungo ngo bibiri ivuga kuwunya ibindi mwongera ko sibyo ibindi byose batari ibyo nyene ibi yangu gora akiri we azoheba n'umujyano kubera umugabo okay mwabizi ikigo cyari kiryoshe twaje byinshi Stone na CYCY jegena ndabasaba ikintu yego hageze ko muduha cinema rero CYCY reka twakumbuye byo kubyara mwaravyaye itasivije cyangwa inyuma mariage namutaho ubu dukora ibiraka dore gusora amaranga mutima hirya ejo vendredi azosoka indi yitwa umukino ukanyene biri kubiraka nkatwe tugushaka gukora urukundo ndetse nyine babahabwa cyamura dukene gukora urukundo rudashobotse igice cya kabiri urukundo yani inyamaswa igice cya kabiri tuzisi bisaba umutahe umva amafaranga tuyarose umutahe nukora nushona kandi nubise ngo iyi system ngo style wa iyi so yongoza jana mze juzi yongoza iboro mpaka sasa akasema upiti kwe ini wayishone nje nayo nagiye madame nige oya je na Sami nje nishone ziya basitwaye ku mutahe ari ya boro muri vie kuko igice ko kiriruka jumi mzee kwa sema sasa kufanya vya hatari wewe kwa sema tu tunafanya tungoza kawaida tuje tunataka tunikere kabike tusinye ni kwa dadangu akujivuna ngo hapa ifoke tupendeze kasanga watu apendeze sasa menda create taki model ndangaira ku bangine ndio gafana create kama kawaida ivyo nivyo wiyumviriye wewe njira yumviriye model ntajya kuri umushorero umuntu bigutwara bisabiki okay kandi natiriyemwo ari abantu bagize iyo model nyabaki biki nibiki guys iratwika nukuri kwimana okay sindi ko ndavuga ngo twara umugabo wanje c'est vrai iratwika model nyibisazi muzeye irarenze wabu gusa ntabwo bajya babivuze suko batabonye ko ari nziza urabona hari ukuntu je nobwira novuga Isaac no ku bintu byose avuga bisa nkaho umengo ni by'ubujuju kumbe siko ari kwawe wari by'ubujuju ahubwo ibyo yavuze wewe birenze ubwonko bwanje je ko ntabitahuye wese ndazitabwe bujuju murakumva sawa Stone je reka fata umwanda ndabashimire hama ndibaza nyuma mariage tuzotumirwa naho muri leta civile ndadutumi ariko kuri mariage vraiment tuzobatumira no kwipima nego hama nyuma mariage tuzoyimuha agire yego sikuna marani sikuna franga lakini atukuombi msaada usiseme tu tufanye mariage tunakujulisha tu hapo ndo uamue maamuzi yako maamuzi yako kufisa manyama mesiri jewe uyirabe wowe hama uchuposti uyasama nyama jewe mutajemba shingira ku buzima bwejo yego mesi fure yaki leo nakwanga iki kitu ndafanya hivi leo
ejo haramutse hasohotse ko kurazibira abantu bashaka gutanga imfashanyo zabo ngaha kubazibira none ngo hari umuntu ari muri Amerika Australia za Canada za Dubai za babakunda wenyine ubwiwe gutanga ngo ndamwingi urumva muzire ndamuoa iyi nataka nini jisere kuwa waratanze inkwano inde waratanze inkwano basi inkwano nazo ndatanga ati ndikwambia muzee niye usunane sinakubwiye muzee urumva twakoze filme yitwa umukino sasa iyo filme amafaranga yose baduhereje niyo yonyene nari mfise imbere n'inyuma cyangwa urutuno dukeya ndagenda kuganira n'abavyeyi basisi umva rero utu nito twiswe inkwano oya ntabwo ari inkwano kwa majambo navuze nababwiye ati bavyeyi je ndakenye ariko kuba mama wanje yarapfuye kandi yarazi neza ko azoshika bisaba tubuza bwaje nako dufise mu biganza byacu sasa rero sinyene ko nzopfa hama nzoshike mwijuru imana ishire muri gahunda y'abajene kandi nari mfise umugore kwisi ko atanamwe tuwuze dukundire rero tugende dukora ibintu byanyabyo ije gaje cyakindi yavuze ngo murakagororwa imitsi ngo nyene ngo imitsi yari yaraduhezaga yavuga ati imitsi yanyu zori gororotse yani ikirundi cindani nyene ukuntu sasa rero nivyo tuko turakora right now ama rero nari kucinkwano ndicinkwano nyene ndo gasema sasa ndikandishara babwiye ati rero bavyeyi nta mafaranga mfise yo kubasha gukwa umukobwa wawe nukuri amagape baramuguhaye rero kwa inde oya zinagwa ari kwagusa oya inkwano rata oya ntabwo ari guys tuvise kuvuga izindi dufise kumwine twugara ibintu ariko nabwo ari kwagusa je nababwiye ati ndabaje kwa ndabaye namuciriye ego namuciriye avuze ngo kwagusa haje umuntu baramugura kandi umugore wanje ukuntu aciye n'ubwenge na n'ikintu na kimwe gihari ngaha ku isi umuntu yofata yo gusana ngo ashire hamwe ngo coba gikwiranye nawe oya kuko rero nabandi bagugwa apako tabana waka kama 40000 mzee binakuaga sasa je nafasha amafaranga yose bari bamemvye yose kandi rero iyo kamuenda pana franga 10,000 uko na 100,000 unazidiwana ule mwari pana franga 100 ndiko nayo yo peke umbaje barabonye yisi nyine rero idea je nari mfise niko kotwe nari mfise twose bigaragaza ukurwa nakaba mfise amafaranga nari gushikana jidane nk'agashimwa pana ngo kumuko oya nk'agashimwe kuba barareze umukobwa cy'ubwenge kandi umukobwa z'urukundo inkwano Stone inkwano niko gashimwe yego umva rero nyene ubwo nyene rero waragatanze Ambref waragatanze sindagatanga nko ngene bikwiye kuko ukuntu umutima wanje ubikeneye kandi nuko bimeze ushaka iki none jewe ushaka gutanga iki washaka oya gukora ibiruti ivyo yakoze nyene mu bisana lakini nikujya nyene ariko tuba dukene gukora ibintu ariko nibigende nko ngene tubishaka nuko nyene rero umuntu ashaka rero guterera mariage aterere umuduga aterere inoti inyuma mariage ubuzima burabandanya yo kuronka gute Stone bahimira telefone cyangwa bahe amadara kandi amatwasumira abantu bakoresha nimero imwe na WhatsApp imwe bisigura uyihenze ukadraga uyu yaca bibona uyenze ukadraga uyu yaca bibona kandi ikibazo erega nubundi barabamudraga oya nene wakabishura ega none mfise umugore mwiza nk'uni bamudragi wabo wabaroga nuce namuhebera ico none batamutereta none ubaje no kwirata gute kubera gutemera ko agumana telefone yiwe inde oya ahubwo urabona kenshi ni jewe mba ndi busy no gupostinga sasa niyo mpamvu kenshi sometimes telefone ndayimarana umwanya munini ariko nta nubwo biziba bisobanuye ngo nuko tuba tubikene nayo gusanye ubuzima bwacu buba bugoye ukuntu niyo mpamvu rica dukoza telefone imwe ariko nk'ubu habaye ki manager ivuga ati sisi turashaka telefone ntacyo bitwara nibisanzwe nibisanzwe cyane tutagera nimero ya telefone kugira bishobokitse abashaka kubasapotinga urumva wa mutahe wa cinema niki reka hajya kubaha amafaranga sico kizima ariko umuntu ashobora kuvuga ati reka ndabaha appareil ndafise agappareil kare mu nzu ndafise micro ndafise iki birashobora gutuma babaho gato kuko urumva please mushira kuri YouTube please dufaranga twinjira cyane gose dufaranga twinjira twigisha n'abandi bantu kame nimero ni 61 198 019 zitanze za ziwa za sisi izi nizo wanje ama za sisi ni 66 392 039 na rwara zibuka 039 392 039 yo 039 392 dupinge kwanza dupinge
039 392 039 je niko vuga 390 je vuze 392 039 c'est ça vous avez 039 392 awa na shaturave reka dushireko amafaranga uye ariko ni menshi rindira ndabe ko bise change reka voilà rindira wavuze yavuze 66 039 wana chavuga ati 66 039 reka turaje yo phone nje yazimye phone nje yazo oya turayaza amarari gradani nishora gufa oya nari bitwa turaganira ibindi ni mwadukunze nka Stone Na CYCY sivyo none badukunze murakoze kuvyemera tucunge simu yiwake je ngo bakumwe kagize ko wavuze 039 wewe 039 yewe none okay aha nyene tukirindire ko telefone yaka rimwe na rimwe abantu bariyumvira yuko abantu bari mu rukundo bishika bagashwana bakagira kesho mushwane mwebwe niki kica kituma mu down like niki gituma mu pose muvuga ati okay turengere ibyo twapfuye byose tusubire kumvikana bara abantu barwa turankubu sanga bara telefone yaka musanzwe jewe yani sisi muta nukuri kw'Imana je ntabwo byigeze biba ngo kuryo je na CYCY ngo twoterana oya reka ntabwo cyaguma yumvira inote ntabwo byigeze biba ngo kugira ngo je na nkiyo foto mwambaye ibyatsi nyene niwe na CYCY mwambaye ibyatsi ninuzeye baretani imyembe nyene ukibabye kweli ni sawa waruvuze rero ngo bishize mugashwana ninde ahora twebwe rero ntabwo byigeze biba ivyo ball byo kuvuga ati ngo gushwana nukuri kw'Imana ivyo ntabwo vyigera biba uzi kubira iki kuko wenda ikintu tutahurizako ibintu tutahurizako izi nimero twazibonye yemwe nimero twazibonye ni 390 039 390 madame yatsinze ujya musi wari wazibagiye niziwanje basi ni kimwe kukindi ubonye ariko ndayatwara none watsinze sasa rero sisi nakuzuwa gushwana bwa ari ibintu tutahuriza kuko urabona hari ukuntu abavyeyi bafata abantu kungene babishakiye ugasanga umwana ukumwogereza ahantu abantu babona ari gusa ugasanga umwana ko asohoka ari gusa cyamubwira none wewe nivyo uko rabwira oya tukibana izo zari izaramugwe kugira je kubishira muri gahunda ko yabona ati none abandi basuko nyine konse umwana akamwongereza ugasanga abantu bako bongereza umura ibere ryanje umwana kuko nimba umwana bavutse ntabwo abatumye agaciro kayo kagabanuka kubyo bawumva nyine yari ukiri inkumi ntushaka sinashobora kumukora kubabere ahubwo Joshua zara ona tu mubarabara mubato akyamungu sasa ivyo rero nizo ndavyanga kuko abana kuvuga kwabo ntabwo biba bimanuye agaciro kawe oya basi rero nce ndamubwiye ati nyene kuko umwana wanje rero ntabwo yigeze yogerezwa ahantu abantu babona kuko nyene namubwiye ati none wowe wokoga utambaye ahantu abantu babona ngo nawe rero nacawe ati nawe rero nawe nyene nuko ngo uyu ni umwana cyangwa nuko nyene utumufata nk'umwana ariko amaze kuza imyaka atangwa kugenda ari gusa wowe ucubyibagira yuko ari wabimumenyereje ugatanga kuzura mukubita sasa ivyo rero tawurije ko gatoya gusa cha tubifatira ingengo ivyo mudahuriza ko muca mubirangiza mu kiyago voilà sisi ndagushimiye na merci beaucoup akoze ku muri kutwitaho be Isaac yangwe mu bwiza aramitana n'umuduga wiwe aranzana abandi bose babanza kwanza kugira muzee franga mzee tuvaje kipindi kwako mzee wiwe yaritangaraza kutwitaho n'umwanya wawe ego merci sana Stone we big up sana ibyo twayaze abantu aho twaguvuza amafuti bihangana nyene nituraberanda voilà nuko rero merci beaucoup mwe subscribe like na share Drizzy yari niyo kuri kamera ikiyago cyari kiregire cyari kiryoshye ari muri ibintu byinshi mwumvise ko rero nivyo babazanije hagati yabo gaha kamera ni yazima ibindi biraza kubandanya inbox kandi aziga mu gitanda urumva ati sheri ndaka tubisubiremo kugira ngo tubana mzee oya ntacyo peu importe none mugumana oya bo basi umwanya wari usimwicara uretse gatoya mwicara badukurira n'abantu bakuze uzi yuko je nasize kuva ico gihe tu ati kendi wana jengeni wacu ntabwo turiga dusira kandi kunaryamana nashimwe ndiko vuga basi mwicara na peu importe umwanya wari
abashaka usanga sheri subiremo nyine kajya kantu kwero wavuze kajya burya sheri oya twakivosiye tuba tuzize ko dutanga inyigisho ku baro kwadukurikirana nawe menga nyine kagiye kumera kimvira akazi inzigo ariko ashizemo inzigo inzigo none bene ko ndababaza ibibazo yawe oya sinashizemo inzigo sawa merci bien subscribe like na share stories zose nanyine musanga je hanje tuzosubira mu kindi kiganiro bye bye